namuburiye kare ni niko rwego mu bagabo ukoze iby'umwami yagutumye wabiki mama we nabakunze nkibabona ndabakumbura mbafite mbarota ijoro n'umunsi katabona bose muri benshi bakunze ko waretswe neza uzicara ikibango ukamenya ico wisunga kaze mu rugo kwa Mutama naco uzobura gisabo kinihira kitagira umurando ko wabaye intwaro bimfura y'umuryango ukagira urukundo kaze mu rugo kwa Mutama naco uzokina uzokena uzobura urwango nuzobura urukundo uzobura abansi nuzobura abakunzi baguteramisha kuduteye iteka kaze mu rugo kwa Mutama naco uzogaya uzoronka ibihinda tukwima ibiguhanda uzoronka ibisoza tukwima ibirura tuguteramishe tugutera iteka ziza z'abantu kaze mu rugo kwa Mutama naco uzogaya zivuga vy'ibibondo emesho ry'abasaza irembo ry'urukundo kaze mu rugo kwa Mutama naco uzokina none rero nimwicare mwicare mutagira ubwoba kuko mushitse mu babatsi musome musubire nimwamara kumva akanyota kagabanutse uko iyo mwaturutse ni kure muraheza mutiyagire tugira amahoro murakoze kuba mushoboye kutwakira twagenda turitega imyereka tuzi ko mutari butwakire twagumye kandi twiyumvira ko mutakitwibuka kuko iminsi yari myinshi ariko amahirwe mwatwibutse ngira hanini nya ntitwivuga cyane turi babandi twaza gusaba irembo kugira tuze turatemberera muri uyu muryango ko twarawukunze cyane rero iyo twaje tuva ni kure abatahibuka ni kure cyane ni mu Kayanza ubwo murumva yuko
si hafi muri Rango ku mutumba Nyabibuye. Ubwo murumva si hafi. Rero abahazi n'igihe byazamutse murumva ko twaje amajoro nubwo twagiriwe amahirwe ko kavura kagiye karaduhezanye. Rero ntiduhave tuba nka wa mupira w'imfizi, niwe yagiye kwitira ashikira mu bindi, abanyuma baza baramutanga bararivuga bamutwara n'imfizi kandi we yaje kare. Rero twebwe Mutama nk'uko mwari mwaratwemereye ko tuzoza dutembera muri uyu muryango, by'ukuri mwarakoze neza. Rero uno munsi uri hejuru turafise icyatuzanye, turafise icyatuzinduye. By'ukuri ntabwo ari igiteranye ubwoba, tukaba twaje gusaba twebwe turagwaje kandi batubwiye ko umuti tugomba kuwutora kwa Oscar. Rero twaratomboye muranatwemerera ati muzoze mushike mubaze ibikenewe byose tuzobahisha. Rero turagwaje Mutama Oscar, twebwe turafise umwana iwacu mu muryango. Uwo mwana twaramutuma kuvoma yahora nyaruka, noneho ntabagishikana amazi. Hanyuma twamutuma kuragira tugasanga inka yaziripiye ziri mu mirima y'abandi. Bigenda biratuyobera, noneho yari afite n'aho akora akazi. Hanyuma ku kazi baza kuduha amakuru ko atagitonda no mu kazi. Hanyuma turabaza ati none ko uyu mwana wacu yahora akunda ibikorwa agakunda n'akazi, cyagenze bite? Noneho tubaza n'umubyeyi yahora amugaburira, aratubwira ati nindya ntakizirya. Uyu mwana yaronze, yari umwana afise ibiro byinshi, asigaye yaronze. By'ukuri turamubaza turamwegera nk'ababyeyi ati mwana dushaka utubarire ico bivako, iyi ndwara urwaye niyi. Umwana abanza arahora, turamujana mu mavuriro hirya no hino, ariko aratubwira nyuma ati nubwo munjana kwa muganga wundi imiti bari kumpa ntacirikiramo. Hanyuma turamwegera, arateba aratwegera, turamukuramwo ubwoba, arateba aratubarira ati nubwo munjana iyo munjana ati jewe umuganga wanje w'umuginekologe ati mumusanga kwa Oscar. Ubwo rero nta kindi cyatuzanye, twaje kurondera uwo mudokiteri ari wanyu turabe ko yotuvurira. Kumbere ka tube tugejeje hano, ibindi turakomeza tubiyage. Murakoze. Niwashaka abashyitsi, niwashaka kubyina tuzozana inanga uduteramisha, tugutera iteka vyiza z'abantu. Kaze mu rugo kwa Mutama ntaco uzobura. usigaye kumutuma no kuragira akana, mwamutuma kuvoma amazi ntayashikane, eka mbere n'akazi arakikuraho. Atariko umutima urondera hano iwacu, nta kibazo mutubwire nitwaba tuwufise turawubaha. Ariko ndumva umengo uwo mwana yari n'ikigawa, numva yuko umuntu agwaye yoca azarareka ku buryo yikura no mu kazi. Numva umengo ntibyoroshe, banamutuma akanka, yotuma avuga ati ndagwaye mugabo ntakambara. Ndumva umengo n'ubugambarazi ntiyo wawubuze. Murakoze. N'uwo muganga ngira ngo birakunda.
by'ukuri uyo mwana ntabwo mu mico yiwe ntiyagambarara, kandi niyo tumutuma aragenda bikaboneka ko agiye ariko agatinda, ubwo ibirenge byahora bigenda gutya ariko tukabona kumenga bisigaye bigenda bikitse. Ni ingwara yadutse, cyo gituma tuvuze ko twaje kuvuza, n'ayahandi umwana nta kibazo, nta bugaba asanganywe mu muryango twari tubizi, cyo gituma n'ingwara twahuse twimenya vuba kuko atarasanzwe atinda mu kayira. Rero tudatinze yaratubwiye ati uyu muganga yomvura ari ngaha kwa Oscar. Ubwo rero yaratubwiye ati n'umuntu w'umwigeme twigeze kwigana, ariko wewe yakurikiranye igisata cy'ubuganga. Ati umuntu na cane cane uko nabona ku ishuri abitora, ati nza kumenya igisata yakurikiranye ko ari icy'ubuganga, hanyuma ni nabwo nagiye kubaza ingwara avura asanga rwanje wishobora, kandi nkaba narabonye ko namwishimiye. Burya umurwayi hari kenshi imiti si yo ivura cyane, ahubwo ukwizera niko kubanza kumukiza. Ndumva ko yabanje no kwizera n'uwo muganga ataramuha iyo miti. Uwo muganga niyaboneka akamukoza k'ibiganza, kumbe n'imiti ntazomira myinshi, murumva ko azocakira. Rero akaba ari aho iwanyu, akaba hari Emeline. Ubwo rero ndazi yuko mu bugabira mwaba mugaba inka eka mukagaba n'abageni. By'ukuri twaje dutumbereye gusaba umugeni Emeline. By'ukuri kandi turazi yuko muri uru rugo kwa Oscar kuva na kera mwamye mugaba, twaje amakuru tuyafise, mwaragavye. Rero twaje tuvuga ko nyabuna byanka bikunda, cyewe ndazi yuko batodukura mu bandi, kuko n'abandi mwarabagiriye neza, si twebwe twenyine mutugirira neza. Rero ndibaza ko reka mbengejeje hano, ariko jewe n'ubu ndumva ko ibyizera ari byinshi, murahava mubinkorera. Murakoze. Bararenze umwe, bampamagarire abo babiri bicaye inyuma yawe, bampamagarire baze hano. Nimuze hano wanyu. Muhagarare aha. Bariko bariga medecine n'ibyo, ariko babaye abana baciye ubwenge cyane, umubabona ntibarakwiza imyaka. Ndakeka niba mudakeneye rifu yuko ikora igikorwa cyayizanye, aba nibo ba Emeline dufise, gusa batandukanye ku mazina. Uyitwa niyo kwizera Emeline, ujya nayo niyo gusengwa Emeline. Sinzi rero mwabo wo mukeneye kugira rifu yafe bahitana. Murakoze. Murakoze. Mutamuritse neza cyane, aravuze ati ribu reka data natwe imyaka dufise ntabwo twofite tubarira. Si Emeline ni Emerienne. Ni Emerienne, uraba neza, ni miburo, urahava uraba mu bandi nabonye ufise benshi, uraraba urabe nabonye ufise urubyiruko uri hasi, urafise n'urundi rumaze kwegera haruguru, uramurabe muri abo basigaye inyuma, hanyuma urabe ndazi yuko ntitwaje gusaba ibidahari, twaje gusaba ibihari. Ariko Kezima numva kuguma umbwira ko niyaba hari uhabu ugira icyo umbarira, jewe ndazi yuko uraraba neza ufise benshi, hanyuma ubanze n'ukuri ndazi uramusangamo. Murakoze. Urakoze cyane. Nashimye ijambo wahereyeho kare irembo, nari umushinga naye mwarasabye irembo turaribaha, muragenda mujya mu mukondora zosi, mwibaza ko mwashitse. Izi ndabo mubona amashurwe
nayo wakerebutse yaca twara Emerien none murumva duca tubigenza gute murafise amakuru neza ko Emerien yo akira jangira nuko tutabatumiye mu bukwe bwiwe murakoze murakoze mutama bivuze neza cyane by'ukuri ndabona imyaka dusa n'abayinganya hari n'igihe twama duhamagara abana tukabitiranya amazina baraba neza warungitse ntabwo ari we usubire inyuma urabe ubaze barahava bakubwire uwo warungitse si we kuko wewe arahari twaje tubizi arahari ahubwo warungitse ni mukuru we nawe waraca ari ngaha ari muri uru rugo uraraba neza uhava ubaze nawe kubera imyaka ushobora kuba uhamagara abana iyo umuntu afise benshi aritiranya amazina urahava ubaze wumve kuri jewe icizere ndagifise twaraho wagiye ni mukuru we murakoze bawuzinyitiriye ushobora kuba waruzi ko Emerien ahari ubwo rero ko wumva Emerien mwahinzeho mukunda tweho urumva yari iwacu kandi kumwikura biba ibintu bigoye Emerien yakora ibikorwa byinshi n'abajya abana mubona baciga naberetse niwe yabarihira amahera yo kwishura kwikura Emerien rero ndumva umengo ntabwo ari ikintu cyoroshe numva umengo muzofata ikindi gihe abana bahejeje amashure mukazogaruka nta kibazo tuzomubaha Emerien arahari bariko tubatega iyo mitego yose kugira ngo Emerien abanze agirire akamaro umuryango abana bige n'abaze bigisha bari inyuma yabo murakoze ikintu cya mbere nobanza kubwira umuryango mwumvise ijambo bambariye mwaryumvise bambwiye pasi kandi bambwiye ko bazomwumva murakoze hanyuma mushinga ntahe uti Emerien nyene tumukunda mw'uyu muryango ati nyaruna kumenga biragoye by'ukuri jewe ndabizi ko muri uru rugo mwama mutanga bo mukunda kandi uvuga abagabo ujya akunda jewe namaze kubyumva ko uramukunda kandi afise ibikorwa byinshi hano ari gukora mutama unkundire abo bana ariko arafasha abo bana arungika kwishura abo bana afasha ibindi byo hirya no hino erega Emerien ntaho tuzaba tumujana ntaho tumujana bya bikorwa nubwo aza kuba sinzi gatonya kegera hariya ariko bya bikorwa birakorwa ahubwo mutama jewe numva ko biriya bikorwa yari karakora jewe ndi kumwe n'uno muryango ntabwo twosubira inyuma kandi dusubiye inyuma by'ukuri aho twaciye byari byose nitworonka nyene twubwira ko haca niyo twavuye nitworonka ibyo tuvuga rero ko hari ibikorwa byinshi yakora hakaba ni byinshi cyane ibyo yakora jewe ndi kumwe n'uno muryango wewe yabikora ari umwe akabikora ikiringo kiranze ndi kumwe n'uyu muryango niba ari inkwi ya satura muzane harya jewe tuve hano n'umuryango tuzi sature tubahereze inkwi zizofasha iyo myaka yose ariko muduhereze natwe Emerien by'ukuri rero ivyo bikorwa byose fasha umbarira ati ejo uyu mwana niwe yamwirukankana yamujana gutya ndabikora ndahasiga umwe mw'aba basore ndafise n'inkumi zibasha ndahasiga babiri babe barabikora ahubwo fasha umbarira ati abo bantu ivyo bikorwa yakora nyabona niwabubona ushobora kubikora kuno mwanya hatubikore maze ndakugabira by'ukuri mutamba
wavuze iryo jambo umutima wanje ugasubira mu gitero. Ngabira ivyo bikorwa byose nta kibazo. Aba bantu twaje bafise imbaraga nyinshi, nukuri turabikora ivyo yari gukora, ariko natwe mudutiza uwo muganga batuvurira. Byukuri nta byinshi novuga, ahubwo numva ko akajambo mbwira ko ivyo bikorwa rikarakora, maze tumasiga n'ababikora. Ariko ndabasiga gute nazanye imbaraga nyinshi? Izi mbaraga barabikora. Ivyo yokoze mu mwaka turabikora umunsi umwe, ivyo yokoze mu myaka 10 tubikore mu munsi umwe. Ariko mungabire agende kufasha ico gikorwa cyo kuvura, ubona ko yavyize. Murakoze. Niryo jambo narinde. Kumbe nimutwereke umutima wo kuzobandanya mukora ivyo bikorwa, byari kutugora. Ariko rero kumubona nta bukene dufite, inka turazifise n'amafaranga turayafite, ariko umubyeyi wa Emeriyene afise ingwara yamubujije kuba yomuyi basye muri ibi byuma by'abazungu. Ubwo muturonderere urusyo n'ingasiro, nimwabizana tukayibona hano, Emeriyene turamubemerera. Murakoze. Neza turusyo n'ingasire, ati hanyuma Emeriyene turamuba. Cyukuri Mutama novuga ko urafashije cyane, nacyo tutazanye, kuko twari tubizi ko uhaburi budusubiza inyuma. Yemwe nacyo tutazanye kabisa. Hanyuma ivyo bindi ahubwo byoba byiza mukavyaguruka. Uko rusyo n'ingasire, eka nukuri nanje mpagurutse umuryango banterutse, hanyuma tubashikirize. Ariko nyuma yaho uhavuza kumbwira akajambo kazima. Ingomurabe mwitsawe, ingomurabe tabura zitiro mwitsawe, ingomurabu wo muhungu wa hani wacu mwitsawe, ingomurabe tabura zitiro mwitsawe, uyo muhungu amaze imyaka ateka umutwe mwitsawe, ingomurabe tabura zitiro mwitsawe, atamuhaye umugeni na toritiro mwitsawe, ingomurabe tabura zitiro mwitsawe, byari kuba ikibazo kuri mwebwe. Nagomba sabe Desire hariya, dufise umunzani wamadushiraho urusyo n'ingasiro, nimuhura n'umwaku tugasanga urusyo n'ingasiro mwazanye bitakwije ibiro, muraca muhaguruka mwitahe. Uraza kumara ko
unyakirire nabo bashitse ndagutambire mwizawe unyakirire abo bashitse mutera biri mwizawe natwe abasangwa twahashitse tubagumirize mwizawe ndetse igenda urugarukane hano rujya rusyo igenda urunzanire urushire hano ambwiye yuko ngo ari sawa ariko nabura n'umwaka nawe nkasubiramo nkaraba twamaze kubyemera azosubira rugure wenyine ushinga naye rero Emeriyene turamubaha murakoze cyane turamubahaye ariko hagati aho murabe neza nagumye ndabatereza mu ijisho nkasanga kumbe uwo musabira ari muri aba bicaye imbere urusyo turarubasubiza murabe neza mushaka nimwebwe muravuga n'ijambo nimwe muzi ko ari abo mwicaranye ngaho imbere ndabona bafise umurasire nk'uwo mfise nabo bocaginga amatelefone atari make muce muvyaguruka musubire iyo mwaje muturuka murakoze rusyo n'ingasiro bipima ibiro byinshi hanyuma baravuga ngo turabagabiye amashi twakomye na nyumba 10 ntabwo mukwiye hanyuma hariho ijambo ryiza avuze ati nyabuna uwo musabira akaba ari muri abo b'imbere b'imirasire nkanje ati nukuri muce mwegera ndisubirako aba bantu ntibaba bagishobora kuragira aba ntibaba bakibishobora sibye ko batoza ariko ntibaba babishobora umwungere arahari abishoboye arabishoboye ahubwo ngarutse kwako kajambo nkuko numvise abantu bitiranya kubera imyaka ziba byiza kumbe ndaza guhava nkoma amashi neza ndaza guhava nishime neza hamwe mwonzanira iyo mungabiye umuryango ukaraba hanyuma kumbe abazi kubiraba bakabiraba kandi sinzi kera baravuga ngo ni imparati ariho naboshirako imparati bakayidushirira kitazohinduka vyoba vyiza rero uyo mutugabiye ukamuzana tukamuraba natwe maze agatima ewe mukobwa we mwizawe umukobwa wacu yoza ari numvise ko ari feni mwanteye nyene ntabwo noza nje kumwereka abo basaza mwicaranye kuko ntabwo noroha ico nobwira umuryango ahubwo turashaka mwe mutwereke umuntu mwaje gusabira ko nawubwiye ati niba bari abo basaza mwicaranye cyane akaba ari we wisabira abantu ubu barumagutse arubuza aje kwisabira ariko akaba ariho uwaje gusabira turabanza tumubone
hanyuma natwe niho tuza kuronka imbaraga zo kubereka uwo mukobwa wacu. Mugabo mukaba mukiri mu rujijo nk'ubu, nukuri turabasubiza urusyo rwanyu, turabahana n'ingasiro yabwo, ntimugire ubwoba, hanyuma muce mubyaguruka musubire iyo mwaje mupfa. Murakoze. Canke ntimwamuzanye urarose umugabo wifuza mwizawe nta mutego twogutega, ntibikabe umuryango wo kwa Osikari n'umuryango wacu, nta mutego twoshiramo hagati kandi twifuza kutazubaho. Rero nk'uko wabidusabye, reka twebwe tubikore tunyarutse, kumbe namwebwe murahava mu bitunyarukirize. Menga hariya hariyo bamwe bazi gukama, bazi kuba bo kwiruka n'inyana zikiri ntonto, bahaguruke hanyuma mubabone, kumbe namwe mugira icyo mumbarira. Muhaguruke, reka tubatize amashi, tubakomera amashi. Twabonye ko hariho izina zihamya, ariko nongera nababwira ngo muzi uba umwanya mwigane. urarose umugabo azokugurira wagisi natwe abadeyo twahashitse tukanyukure mwizawe tugahibure mwizawe ingo mwese tugahibure n'akahi wacu mwizawe ewe muhungu urarose uwo wakunze mwizawe ewe muhungu urarose ico wahabiye mwizawe nagize ubwoba baje, ndavuga ati none Emeriyene baravye ubunini bwiwe biyumvira kumushingira abantu 5, n'ubundi mwagira musubizwe ko barasya n'ingasiro, ariko Imana ishimwe. Numvise n'umutekano wa Emeriyene uzoba ukomeye, ku buryo ushingiye umuntu afise aba bodyguard aba ari umuntu akomeye. None rero nagira sabe abana bacu bakerebutse barabe bazane Emeriyene, ariko niyo batarayitunganya mwavuze ngo tubanyarukirize, turitonda kuko ubu twe turakomeye. Muraza gutegereza aze yitunganije nk'uko uwanyu nawe yitunganije, hanyuma umuko wacu nawe ntugire ikibazo n'ukuri natwege kuko wagabanye twamugoye ntabwo twisubira ko mu miryango iwacu. ingo murabe mwizawe ingo murabe uwo muhungu wa hano iwacu mwizawe uyo muhungu amaze imyaka
umutwe mwizawe atamuhaye umugeni natora itiro mwizawe ingo 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 murabe ingo murabe ingo murabe mwizawe iyo myaka yayimaze kwishapure mwizawe kwishapure ivyibukiro binezereza mwizawe none ararose umugenzi amukunda mwizawe ingo 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 hari abasore b'ibigango baravuze ngo mushiki wacu ntabwo biri bukunde ubundi ati je birakunda abandi ati je urugamba bashushe ariko urakirura murabe ingo murabe mwizawe ingo murabe uwo muhungu wa hano iwacu mwizawe uyo muhungu amaze imyaka ateka umutwe mwizawe atamuhaye umugeni natora itiro mwizawe ingo 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 murabe ingo murabe ingo murabe mwizawe iyo myaka yayimaze kwishapure mwizawe kwishapure ivyibukiro binezereza mwizawe none ararose umugenzi amukunda mwizawe ingo 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 nawe mutama nyakirira abo bageni mwizawe unyakirire nabo bashitsi ndagutambire mwizawe unyakirira abo bashitsi mutera biri mwizawe natwe abasangwa twahashitse tubagumirize mwizawe ingo 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 ingo
mwizawe urarose umugabo wipfuza mwizawe urarose umugabo azokugurira wagisi natwe abadeyo twahashitse tukanye kure mwizawe tugahibure mwizawe ingo mwese tugahibure n'akahi wacu mwizawe ewe muhungu urarose uwo wakunze mwizawe ewe muhungu urarose ico wahabiye mwizawe Mura jitiro mwizawe
tugusura urabeho nyamibwa ikeyiwe umwumwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeyiwe umwumwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeyiwe umwumwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano ababyeyi bakureze urabasize ubaguranye abandi dore basaza bawe urabasize agahindu basigiye bagaturende dore barumuna bawe urabasize igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeyiwe umwumwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano neza cyane barabukanye nyirabayazana ninde mushikana mu muryango nkamwereka ababyeyi imiryango yose yateranye gisa abantu biteguye nateguye Emeline atange ubukane bwo kubana umukunzi we ku mugaragaro izuba ryaka imvura winuteterera wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rwabakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranawuremwe uzambera urugimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururaho wakunze ukarurinda byose ndukubita amaso nkarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose
yuko ibyo mwadusabye twabishyize mu ngiro nubwo twatizemo gatoya twe twabwiye ati turitonda twashatse natwe iwacu tuze kumuzana asa neza kandi murabona ko atacabaye ngira niyo mpamvu mwasidukanye n'iyo nkabuvuga muti tugende uko bigenda kose ibyo badusaba byose turabikora muko mpakayemereye tumutwara ubwo rero nagomba asaba umushinga ntahe agire ijambo ashikirije abaze umusore we nimba tuba twaramuhinduriye ko dufise abakobwa benshi basa nitwaba tutamuhinduriye mudukomere amashyi murakoze. Murakoze mushingana yesungaraye burya sindicara umugani w'umunyarwanda ngo kwicarika amabuno yose jewe sindicara ne ariko ndabona kumbe hari uhavaza kumbarira kumbe ngira ngo nanje ndahava ndibwicare shikana nashaka mbaze Olivier kugira ndemeshe Olivier ubwo niwaba utashimye uranyereka esinye y'uguhaka niwaba washimye unyereke esinye y'ugushima uyu mwanya niwe nashaka kubaza kugira ngo nze kumva ko nicara nanje shikana Olivier washimye arakoze rero aranyeretse sinye ifise iki yinyibutsa bavuga ngo bishimashima umushiba bigayakagaye umwengo ubwo wewe ambwiye ati umwengo nubwo wari kubura jewe nahejeje nubwo hazungana gute naco hindura nico kintanyeretse rero mushinga ntahe ubu na jewe ndaza kwicara numve shike ukundi narisungaraye rero aranyemereye ko yashimye ndiko ndanaraba ninyene akamwemwe ari keshi jewe ndazi ko n'umuvyibuho mukanya ndaza kubibona kuvyibuha rero nanje mu gushima mushinga ntahe nkuko ivyo twagasabye mu muryango byose atana bimwe mutadukoreye jewe nanje ndafise uko ngomba gushima nasaba mushinga ntahe waba vyaguruke utere intambwe imwe wegera imbere hanyuma na jewe ngire ico ndagushimira ntahe wacu rero burya nakubwiye ko ndi buhave nicare shikame ubundi narenga isungaraye rero uko nicaye reka mvuge nishimye twebwe iwacu rero tuba hafi y'amashamba turafise ibitiba turorora inzuki twebwe iwacu tugira ubuki buryoshe bw'akanovera rero nibwo navuze ngo uyu muntu ubwonza gushikama ndamuha yumvirize ku buki bw'iwacu uyu mutsama rero nta handi wawusanga nta bitiba by'ahandi bibamo umutsama nk'uyu rero uwo gushimirwa maze ugende urye kuno mutsama iki kimamara cy'ubuki bw'iwacu maze wicare neza hanyuma uheze urye ko wumve by'ukuri ndahazi uraza gusanga akiwacu karuta akahandi mutama niwakire urakoze cyane ahubwo nashaka sabe wa muntu yamye awugurura ndabona umengo bwa mbere ndawubonye umutsama ntabwo nayo bwawunyweho yugure dusangire ukure mwako haruguru utawugaraniyemo ibindi bintu
nitwapfa dupfire rimwe keka imfura zama zisangira sibyo yego cyane ubunizihiwe n'inkindi mbonye umuhoza mwiza ndabarahiye nahoraga nifuza urukundo waraje umbera diyama narakubonye uzuzuza inzozi zanjye kuko none rero turabashimiye uku ni ugushima koko murakoze no gushima ahasigaye muhandanye mwicaye tubandanye tuganire murakoze urakoze mushinga ntahe uti bwabo kinumvise ariho by'ukuri umuryango nk'uyu twajemo oya ntabwo umuntu yari kuzana udafise akanovera ivyo kundi rero uravuga uti reka tube turateramye hanyuma tuyage ati kumbe ati n'imyuhira iraza by'ukuri nagira nkubwire ngo twebwe twaje tuva ahantu kure uko wabyumvise n'ahantu rero bisaba ko tugenda hakiri kare ko duca mu nzuzi rero mu masaha yandi haba haje umuyaga mu ruzi ugasanga birase ko twambuka kandi iyi nkuru nziza nk'iyi by'ukuri ntabwo noyirarana ntayishikanye ku mutumba rero jewe nije nirabira izuba aho rigeze nagira nkubwire ngo by'ukuri inkumbu nubwo zikiri nyinshi ariko ngira ngo tuzoteba tuze turabinyarutsa twongere
tubane hafi. Rero nasaba mushinga ntahe ko turabira amagaba hanyuma tugahava tukagenda hakiri kare ibiyaga bitarayaga, hanyuma ubu butumwa bwiza tugahava turarana mu nzira tutamushikanye. Murakoze. ariko wavuze neza uti uwo mutagendanye ntakurabira izuba ko rirenze, kandi burya nta mugabo ararana ijambo. Natwe ntabwo twabera imbogamizi, ngira ubucuti ntibuhereye aha, tuzobandanya tubonane, tubandanye tuganire. Nagira sabe umuhesha w'amajambo uko yabitanguye abareka bisozera, ahasigaye tubifurije urugendo ruhire, nimwashika amahoro turaza gushima Imana. Zuzuza inzozi zanjye kuko waremwe Imana inzirikana, ntukababare umuhoza we, ntukababare muhoza wanjye, ntukababare umuhoza we, ntukababare muhoza wanjye. Urizihirwa nkaberwa kanyigi keza kizihiye ijosi, uri sengesho nasenze izuba ryanjye ry'urugwiro, uri amahitamo meza nagize mu rukundo.